Kenda wali vyo bigeze ku. Ndio yango. Kumbo. Wewe gena kama wakozi. Ayo utega. Yeah, bamucha. Sibuni ngona. Yeah. Repene. Bien. Aona wapati ngao kise baba. Ngao wakafika sekonda. Bien musike. Je ukura mu bitamusheri. Mutari ngo mwaja mu migwaro. Bien ndakwa itegeko. Icara hajya utekere. Ntayaga cyakuzaniye yegereye. Aho ningenasa. Amahoro mutara. Uwo asikanye. Bien wewe kupaga na tomate zo mu buko. Yesu Kristo. Nta matushe ushaka. Bonetse amatushe turababazi. Oya ntaco. None okay. Reka ntaco jenzi yaraje. Haragatongo papa yampaye. Zokadandaza mu gace. Fitsa none ukuri cyo. Sawa ukakuma ya telefone. Amamega nzokoresha nizo yabo. Ya 18. Kwezi umba smesh. Amafuta kwisiga nuzo yama. Kotegisa ikintu cyose nzokenera nuzo. Bewe sika amavuta ndetse gute. Umusiga mukorogo. Mukorogo niyo jenzi nzana kugura. Nta kindi. Abo 65. 65 Sika kwezi. Tongo bana inazova. Oya ntaco nabindi. Oya ikintu nzoba nkenera uzokimba. None ko twamaze gukundana aho ntiwondeze gutere none nkaba ndi. Ndaziko. None rero jerekana kubaza. Sinzi urabona twavyemeranije je nawe gukunze nawe wankunze sinzi ko mbe uba hariya. None no vyoko ntaguherekeza. Ndavyose kiri. Ndavyuka Nawe wakatwitse. Kundo nawe uri kurasoma ko kubintu azanyujya. Naheruka gasubukera mta. Wewe ngira kazura bakora neza. Uko kuntu ugenda n'ukoresha ko gikoni. Ikapimengusha posi yaje. Uri mu nkumi byo kuragira ni. Uwo muntu ndabona yakorangira kumusoba. Posi yaje yakumengusha. Posi ni kuvuga rero. Je ndabakumbuye. Ndabakumbuye kandi rero. Aka nakubesha ngo masenze kari twara nkuko mwimisa. Bitara nawe tuvugane na boss. Wowe ukwezi kwaheze wowe. Nekubera kibi bishobora kuba nawe nyene uri mu rugo ntushobora. None sha, je ko ndabonye no mu busi, ndabonye no mu busi. Umviriza none. Zibona. Umviriza boss ndakubwiye. Ukwezi kwaheze. Jewe shaka umushahara w'amezi. Urashobora guhembwa ndiko ndagerageza kuraba ukuntu Je ndo mwana mwiza. Nudukoresha two mu gikoni uratugumana. Automatic kandi zahetse. Warije kunyereka ko zahetse. Soft yogenda kusuwo ubisaba Itse tufusama hera. Usujya BM. Yari karagira amakuru yo kumanza kuyatogo. Oya uyu harimo ni mukozi narose ava Inyabuguye. Wewe n'umukobwa. Kandi ndabona twashoboka. Oya abunde. Umukobwa sindamuguru. Umukobwa ntarakimwe umukobwa reka. Oya sindamuguru. Ari umukobwa sindabashigikiye. Abahungu ubu murazi ngeso uko bameze. Ngo muzane nk'umugore. Mungu wanje mukuru. Boss jamu tusorera uwo muntu. Boss jamu tusorera. Ni mu munsi uhorere uwo muntu. Yeme genda kukazi kawe, genda kukazi kawe. kuneza. Kubiti Nimero sohoke. aya n'amafaranga ya telefone wariyi. Kubita wamugesera. Ana mahefra tuganire gato muri kare n'uyu. Yeme ndamukubise ni. aya n'amafaranga. Bagwaziza amahembo ariko nyine. Aya n'amafaranga ya telefone yariyi. Uwo cyara hagera rero tuyagi gatowe. Jewe mugaso automatic zahetse. Za telefone baho bitego. Cyane ibintu bya telefone bot. Mboze yuko automatic zahetse. Urapanganya ibintu gusa rero tutarajya kure. Tutarajya kure no kuvuga. We ndiko ndarawe muri twara neza mukazi. Je n'ukuri akazi ndagakora neza namwe uzanye. Cyumviro uzanye cyo ko kuzanira umukobwa kwa muza murakora. Oye. Cyumviro cyiza. Usabye amahera usabye umukobwa. Ibaze ibintu bibiri usabye amahera usaba umukobwa. Oyaye umukozi. Umukobwa n'amahera misi yose biraje. Wowe uvuye he? Wowe wavuye he? Cyangwa washaka cyangwa warufise. Oyo yahora he ni wahe uyo? Bose unu wa.
ntashika shike kwibarabara ndabaho nokura reka wowe hindure abakozi mufise sha wapi kwenda kora ndabazi kura akore kuwakora hapo te musire reka nyemega bikura mutwe nukuvuga reka wewe numvise igisabo ciwawe oya umureke ndamubwira ikirego ciwe nacyumvise ikirego ciwawe nacyumvise ushaka amahera ya sotomate mbere mushahara y'amezi 3 hamwe no kuhizana umukozi umugabo ariko umuntu usigaye ufise morale nyinshi aho nta mukobwa ufise ariko oya jewe ngarapo Jerusalem will treat you right, and the menu will feed you right. Bathrooms and comfortable beds, good for you, you will not regret. If you're searching for a place to relax, to unwind and vacate from your stress, decompose and relax as a tourist. Jerusalem Hotel is good for quality. Ngaragimana yishimira iyo morale yawe je ndabona atari amahoro kandi rero boss ari kintu nibagiye dodo daheruka kugira ibintu bibi ngaha azana umuntu w'umukobwa umuhungu namba yakuriyehe namba numbatse ewe mana ndamba agahuka afise butura bo urabaze kubona ziga butura kirikwere yambaye niwe yari yambaye ngwaje kunganga ko ikiganiro ya hanihe sinzi ko amaze kubona video ya kiriko hapa tukirikaho jewe nakunda na dodo kundo na dodo nakemanga n'abakunda kuganira cyane sinzi ibintu baba ko kuganira bose ngiye kurabona ko afashe guys ndasabye muze kwibuka mugire subscribe mwongere mugire na partage kugira ibikorwa byose bigiye biza biraboneka ngaha muze murabironka bimeze neza cyane nje kuraba ko umuntu wewe wundi muze mubarabe neza mbe nuzabakozi uko bikorera arikantera amakenga je morale yiwe nabonye katari ariko amahera y'amezi 3 ndakeneye bose kandi we nakwemereye uko uhembwa we genda ubandanya akazi kawe ujya mu kopani wa none oya ibyo vyihoze shabuye nimero ziwe basi akazi neza sawa hama dans quelques minutes dans quelques secondes vous allez aller au tableau pour manger uzawamenye n'igifaransa ndatomboye none ega boss je nakoreye mu Bujumbura amezi 3 vuga icyongereza naco basi Good morning, good morning, genda ukora akazi good morning, boss. How are you? I'm fine, thank you. nkoresha inama aba bakozi bo mu bigo ngaha iwacu bagize iminsi bitwara ukuntu kutanezera cyane cyane ku bintu by'akaburegwe niyo mpamvu ngira ndabakoranye ndababatse aho bamaze iminsi bakura amafaranga yo kunywera we gundo urakenewe hano wewe hari akantu kagira kawe we BM ora Just go for quality time with your family. To loosen up, they've got a fancy bar, and the chefs will serve you with a delicacy. Be our guest, we will serve you with joy. Book a room for the time of your life. Jerusalem Hotel will not neglect you. Muta uracyahari nukuri mwe mubi nuko ndabahamagaye umunsi nari mfise je nanje barajamo ariko nemeye kubakoranya kugirango yababaze neza neza aho mumaze iminsi mukura amahera yo kunywera inyitwa mumaze iminsi mugaragaza je nishimiye
Wewe umaze ubishobore jewe none kene hajabore navuga amaharano yako asiwe wenyine nawe muri kumwe je namasi niwe ndabure shaka kumenya ahantu mugize imisi yo kuboregwa mvengira ndakubwiye jewe nta je nama je mu mangu yevugire jewe mvuye kubwiwanje jewe murazi yuko muhayize ameze 3 mutameme nta mahera je ni je bahe newe babatije wewe iyo muhungu biro ari mumviriza Amera Davis nta musi mwe nenda so. Musi mwe muri cyo mushi. Uyu muhungu rero niwe yaje yamurewe nakubwira amera yandi. Yerusalem, Yerusalem. Igitega ari bishasha. Yerusalem, Yerusalem. Igitega ni muhishikire. Muzodierwa. Yerusalem, Yerusalem. Igitega ari bishasha. Hama madam. Nari msakaraka mpava ngenda gukora. Ubwo reka manze sohoke hanze ndamutelefone. Wona ari ngiye kuraba kugira sinwa bicererwa amasaha ari karagenda. Kwe turaza gusubira mu yandi masaha. Yego mbiri ugenda bihize. Sawa. Sawa. nimba ari marakubeshera yari karambe wewe ugize ibisu yakura yakubona ari marakubeshera Kari wacho wabure ntaco we tugira ngo maze ibisu kora je amafaranga bosi yiyugururira yiyugururiye vuga abantu bakwe amahera tugende ira abantu ndi umaze ibisu kora bitsigiye ntibaguhe yo kwiborereko je n'amafaranga yego mwana wa mama wereko yo waje n'amafaranga je nigeze ntunga wewe gari nagufatira telefone hajya hanze wayikuye he ya telefone ya Kajagari iPhone Kajagari iPhone Kajagari nini ya Kajagari yotunga iPhone kurani telefone yande vuga Kajagari sawa ibintu byo kuborerwa bicariza mu kubore telefone yakuborerwa bihuriye vuga sigura reka basi nabivuga kana cyo mahera Kajagari ni mugenzi wanje amazaja ku rupangu ndi ku kazi ngira je wafani waje yaheze ndi wewe nawo kuyigira n'abakinga gutya vuga amahera no yakuye na Jamusi Kajagari yaraje aje acha telefone na afisi mera nitoreye acha rayitwara gagiye kuyigurisha ngo yarose umukiri nabona nzanije ibihugu amaje na 3 yagurishije telefone yagurishije telefone ugize umuhanya yego niyo nato yaje mwibaraba sawa sha byumvikanye gereze ngaha kuri cyo nashaka kumenya nakimenye uje nunavuga ngo warapfuye oya imega imana yo ni hatari mutaje nabonye bijya bibo naciye niruka narakubiswe ujya mukobwa rero sinari nzi ko ari umukarateka ujya mukobwa yarankubise ikofi umukobwa cyangwa umuhungu ujya mukobwa ni mukobwa je ndabona ibintu by'amakofi by'imiravyo urumva ni wazanye wagukubise narakubiswe yego baca baranjana nisanze mfunzwe reka uvuye mu gasho hariya mu gasho mana yanje nta kintu je numva mfise cyo kuvuga gusa rero ikintu cyo ngomba kubwira tugira twiruke nabajya abantu Umusi Doto Yahoyene Mbizogen da Gute. Muda Chikwana episode ya 6 Murakoze.